Nibibazo kweli. Imburuginirase. Ngorane sha. Tebe fanya sha. Ayiwe. Awazabonye imodoka yanjye ngirabuze. Wewe uyiziza amateka ya zino miduga. Babwiye imodoka yari ni nziza. Ikibazo gusaziza modoka ingorane haza. Niko yari pardon madame. Uraye ko ifise imiryango ibintu n'ubuduga bwiza. Ni pardon madame. Pardon madame. Iye fai taxi. Mwambie kama fai taxi. Jengo mandababwiza ikuri. Uburundi n'u Rwanda hari ingorane. Namanda bivugira nga nambi bihugu bifitanye amabifu. Hari ingorane zitarakemurwa na politiki. Nawe ntubyitemo ariko ushobora kubiga igitambo. Kagenda bakagufata bakagwagije akwagiriza bibaho. None nabigenze ukuri naza bigenda bo. Bajya bakiriku ya brand igiwe n'abambassadeur. Yes. Babyo vanga gendo bigire ministre shingiro waje mbye atabamze genda fisa kazi mu Rwanda. Mugandi ko ndarabe no kitiwashi ukunuku ndabona neza yuko hoba ikibazo. Mugabo jewe bya politike sindimo. None baze kweri kinone kweri kabari mu Rwanda bo batatse. Platsi tabatumira. Apana. Shaka kuba tumina nashobora kuza leta yabo ntiyo bemera ababazi. Uvyibuke mon frère. Nta munyarwanda azinjira aha. Nta ndirimbo y'u Rwanda izinjira. Abarundi bafatiwe mu Rwanda birazwi. Ari kuri station ya Kanombe birazwi. Kwizina ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Izina ryande? Ryanye n'icubahiro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ego. Turabasavye. Turagize iki? Turabasavye. Kwizina ryande? Ryanye n'icubahiro. Turagize iki? Turabasavye. Kufise ico gitabo. Ufise iki? Ico gitabo. Ego. Ko yokoroherezwa mu ngendo ziwe. Okay. Yongere afashwe. Yongere agira iki? Afashwe. Yongere afashwe. Ibikenewe. Bagwete yongere afungwe. Hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nkuko mubibona rero turi kumwe na Simbizi yadusanze ahantu twari turi hama tugiye gukora ikiganiro. Turiko turagenda mu gisagara nkuko mubibona ariko imodoka yiwe ifise ikibazo. Atubwiye tubaze duce mu Buyenzi kwanza kuyikoresha ariko ikibazo afise ni kimwe. None Simbizi iyi modoka yiwe azoyamiza muri garage bya buri munsi aho niyogura iyindi. Muribuka yuko imodoka ya Simbizi cyambere cyo yamupfiriye ko ku munsi wiwe w'ubukwe, ku munsi wiwe wa mariage. Umunsi umuntu wari we wese abarindiranye igishika mu buzima bwiwe, n'umunsi w'agaciro mu buzima bwiwe, ariko wewe iramupfana ariko ntiyayihindura. Basi nta kuntu twoterereza kugira tumugore yindi modoka ko asanzwe adushimisha, ko asanzwe duteramisha yo dufise irungu. Murabizi yuko ari umu influencer akomeye cyane dufise no mu gihugu cy'u Burundi, yinspira benshi haba mu gukunda igihugu akagikundisha n'abandi. Ariko reka tubanze tuje muri garage gatoyi. Ani mu Buyenzi ugoswe gadusanga n'igisho bari twaye ndabesha. Yego papiyo. Abavyemu. Ni mafiliere zibisha munga. So urake na shuka. Usi mwenda wazimu. Afu ni mekanisi. Si mwenda wazimu. Simbizi aya masresi ni so Idemare. Ni demare? Ensi hapa niko na. Ngoja. Wanga wabaya. Unasema?
Unasikia iko sanya ya bateri iko hivi. Washa dosi. Ni bibazo kweli. Imburuginirase. Yo simbizi. Washa sasa. Ni washe? Eh. Ya, narawe hindura umuduga simbizi. Ni bateri, bakaka bateri kuna tatizo. Oya, buri gihe twabe muri garage. Si bateri, ni moteri buguruye. Buri yindi bateri ba. Oyi, bateri razimvye. Oya tuguterere, duterereze ngaha kuri social media. Bivuge wagutemwo. Freddy yuza bateri. Freddy auze bateri. Nabwira boss. Boss aravyumva kweri, ariko araguhemba fresh. Aragucorera. Oya je sincoresha. Sindi nkaroriro. Ni washe? Washa sasa. Simbi. Umeze gute none inyuma y'izi stress zose? Ngorane sha. Tebe fanya sha. Ayiwezi. Ngorane sha ngorane. Ya ni kibazo. Reka basi twikorera ikiganiro. Hama izi stress tatuzibandanya mu nyuma. Bakamara na iwash. Ayiwash. Simbizi hirya y'ejo harabaye match yahuza abakinyi ba kera ba Vitaro hamwe na All Star. Irya match muri rusange yagenze gute? Feedback yayo abonye yari imeze gute? Yagenze fresh ahubwo dusaba ubutebe hari atwicarira hari. Match yagenze fresh sana. Uvuga yuko ari ibintu bya bien sana. Kandi urabona ko bagize bavuye draw. Byari ibintu bya bien. En fait sinzi kubona mu minsi yaheze bari babigize akamenyero na match. Kana utwimvira ariko none abaririmbyi basigaye zego bashira muri champion abaje muri Premier League. So mugabo urumva ko le moment byakozwe bon. Byakozwe ku mpamvu yo gushigikira urya muntu urya mu coach. Urumva nize namambwira mpanura n'abartiste bose bame bakreya impamvu baze barema impamvu zituma haba ama evenement nambona ujya mupira ko witabiriwe haje abantu benshi bararishe rano yani cyerekana yuko iyo ukre impamvu abantu ibikorwa baratitabira hari uburyo bakusanije bari bamutegekaniye ujya mu coach. Mbega byagenze gute? Bwaramushikiriye bimeze gute? Uburyo bwaramushikiriye none se wari uri je niyo nari ntiwagiye hajya tuvira hajya kuri match ntiwagiye hajya boss bakitugera mu reception mkubwa ema uko niangalia hii sawa ema akora mabateri ni mu mekanisye wao n'umufundi w'amabateri. Okay, umufundi w'amabateri ahantu kuduza kwanza turi mu buyenzi ugoswe gatoya usanga ibintu byose baragukorera n'imodoka barayitwara ubona amapine usanga yahagaze ku gikankara. Reka rero tuvugane makuru nawe yo mu Rwanda aho Kiriku yari yatumiwe mu Rwanda. About kwanza imbere tujya mu byo mu Rwanda. Yes. Ujya mupira ujya munsi. Sivyo? Ijya match. Sivyo? Harabuze amajambo menshi urabizi munyu. Yego. Gusa abarundi turafise ingorane yo kwama tuba negative cyane. Kubona bibi gusa. Byiza ni tugira tubi supporting. Initiative nziza ni tugira tubi supporting. Oro. Niyo mpamvu rero tusanga kenshi abantu bategwa n'abaproje. Kenshi basanga abaproje agarukira hagati bayakira hagati. Ibintu mwene ubikwiye kugira ubisanishe na kuko benshi barakinega abandi. Dufate nk'umwe byashikiye nk'amajambo yavuzwe nyuma ya Irene Best Influencer. Biga hajya anini bikinege utari fo udafise just afise wa mutima wo gukomantara nyene kuvuga uti jewe ndabona ndiko ndaje Chiki nego chibiheba. Rero urumva nk'ubu
initiative ya mbere kwari gusupporting uyu munyumuka je mvandi ma commentaire none avant yo projet itaraba abo bari he ahubwo nabo bazi bategura ivyabo niyo bace bata utarategura event ntushobora gutahura uburemere uza kritika gusa ntushobora gutahura uburemere bw'ibintu babirimo basi bakwiye kubanza gushima akavuga ati nibi twarabishimye basi bakaba kugira n'ikindi gihe bitegurwe neza mugabo toujours bamana ama commentaire y'uburofa nize commentaire zabaye zibi kuri rya match kuburyo nawe zakubabaje uravuga ati kenshi abantu nkajya nabonye batangura kubaza ngo ivyunguka ngo byagiye he nuko mafaranga none wewe baguhamagaye uze gukina oya gusa nturi mu nteguro marazi yo gutegura match urazi uburyo bitwara uramubaza mipro azokubwiye biragoye sana communication iki ari gusaba ama sponsor kayabura urabyo hari n'umuntu ashobora kuzajya akora buri ibintu byaryoshe akavuga ati je ndabemereye miliyoni 10 ntaziba nyange byo mu rubanza zabanza zikigiye none nubizi none twaze kuja mu manza ngatwe twakoze ama mariage yes twakoze mariage ati nzokurira umwaka wose inzu oya asho wacha mwiruko oya bagiye yova ngaya ari wacawunza n'abandi rodi wa rega n'umuntu ashobora kugira ati ngo ategeza kurira umwaka wose inzu baza kwanza kwibari safi tajiri yemi niko na manuel kabisa ukuna kataka mimi niko nitengeka automatic yeye ukuna kataka wewe mwavuze imodoka yanjye imeze gute mimi niko nako na uziko na mimi nako na kuzisha sasa tuambie hapana uko mkipe abazamu mu modoka yanjye ngira bose emission ona ona grand frère uri grand frère yangu tunakutrua wewe sasa kwa mu emission ukimission nasema hivi abazamu mu modoka yanjye ngira bose wewe uyiziza amateka zino miduga babwiye imodoka yari ni nziza ikibazo gusaziza modoka ingorane hazo niko yari pardon madame uraye ko ifise imiryango ibintu n'ubuduga bwiza ili pardon madame iye fai taxi mwambie kama ifai taxi nafanya taxi haiwezi pardon madame haiwezi kufanya taxi hii ni VIP lakini ukiamua karusha muguheretse oya narusa kubera imiryango ni wafana inzara ufise imodoka yawe ariko imodoka irashaje burindi yaba muri garage kandi ni stress oya imodoka ikomeye urumva rero gabro ego ni ibi rero ndakubwira tuze tumenya wagacira ibintu urabyo mbere yo guponda yo guponda ko biracintega abandi kuko namba dukeneye yuko ama evenement yo kwama namba dukeneye yuko twokwamana ibintu muri kino gihugu nuko dutera intege bazana ama initiative yego nashaka kuzana initiative none kenshi uzorara we minyone ugiye minyone minyone agiye kwa muganga aragwaye sida arwaye iki sida waramupivye gasibizi arwaye kanda mu telefone nda arwaye mugarukana uri si ko atakumvise none kwanza ntiyanyumvise usanga guyana kubonye amazimisa agwaye yagiye mu bipimo agwaye sida arwaye sida amakuru ashobora gukora ko sibizi oya amazimisa agwaye amagripe hano n'ujya munsi kuri match nabonye ko atashagiye agiye kuri NSP yagira ama exam ugara amagripe man gripe z'umunsi zasaze man basanga nusamanti ko rakomeye nkayo waje we kuturenganye free ngiye gutora ama result umvise waje gutora ama result ugiye kwipimisha iki sinakubwiye kwipimisha iki Mwego turi mu kiganiro asa navyo tuzokata migano na Omar navyo tuzokata minyoni aha nyene kuri kati turenganye ko ubunye kuri 5 turenganye ko ubunye sa subira nyuma tubona
kuri 5 kuri 5 aho ugeze kuri 6 ndibaze riba bari kuyigira urumva rero ga bro ni juste gutera intege aba urumva uzorabe iyo umuntu yateguye sho abantu bavyitaye bavuga ngo byagize iki byahomvye aho umuntu yiteguriye evenement agakura ko ivyunguka byo yagize ko ama ngo amafaranga yagiye siko bacabo iyo bihomba nako batavuga ko bataza kumusupportinga baze gukombla ama video ivyo yategekanye none kubera iki urazi ko aramaze ko ama fundraising menshi ivyo bategekanye bakabibura ko badaca bavuga bati none tuyakure nga ati reka uri umuntu tumuterere none kubera iki bitogenda neza kuvuga n'ubwo bujambo butazabara vuga cyangwa ubujambo ntibushobora kubura n'ubundi ubujambo ntibushobora kubura ubujambo ntibushobora kubura iyo bavuga ngo ahantu hari umuntu ngo hamuruntu runtu ubujambo ntibushobora kubura reka twibandanyirize rero na ndi mu kiganiro dugura bamwisite urabamwisite apane naza tubwire uko navuye kwipimisha umugera ngo tubwire uko uvuye kwipimisha umugera ntiwabivuze gasani bavyumvise uvuye kwipima ugiye kwipima gutora resultat ziki sawa kwipimisha ni bibi kumenya uzinanye na simbizi wa kwipimisha umugera so mugera wagusesije neza wa ibinigera yubu urafata imiti neza ngiye gutora indi miti bayire wewe ngiye ngaho ndacerewe ejo ndiriwe ngaha nyene yego reka twigireho mu gihugu cy'u Rwanda aho bakiriku yari sanse kuririmba ariko ntiyaririmba kumva z'uko bafashe abantu bari muri management yiwe yego ajya makuru kiyumva wifashe gute ariko ikindi naco abantu bari mu entertainment nibo babizi benshi abantu basanzwe navyo baramenya ejo narabibonye narabisomye ku muntu yabyanditse kuri Twitter Jengo mandala bwizi kuri Uburundi n'u Rwanda hari ingorane namanda bivugira nga naje denelma cyangwa umuntu yandonde yambwira ngo wasi haja entertainment ningenda Rwanda nanje ugasanga ntibabuze ibyo banyagirije urabyumva ko uribuka yuko uno munsi iyo ibihugu bibiri hagati y'ibihugu bibiri ubona yuko imigenderanire itameze neza urabyumva icyo ukora uratemporize umva kabro urarindira ntivyamukura rindira biba icuka kibaye cyiza ariko nabo bavuga ati umuziki nta kumvanga c'est parce que c'est politique mon frère none umuziki uko nabo bangana politique namba ari politique ya mbere bawe no muziki namandaye basigurira neza Afrika ntiyari gufatwa iyo umuzungu atazana idini na politique y'abihwani idini ni kintu bita culture biri mu kintu bita culture la culture religieuse twebwe n'abakiriku n'abande dutwarirwa mu ministere yitwa gute ibibazo byacu tibariza mu bushikiranganje bw'imico sibyo none umuco cyo culture none umushikiranganje cy'umunye politique none unsigura gute ko muzika atari politique hari ibintu udakwiriye kubasinda birazwa mon frère namanda yibabwira mente fois nambe ibihugu bifitanye amabifu hari ingorane zitarakemurwa na politique nawe ntubyitemwe ariko ushobora kubiga igitambo ukagenda bakagufata bakagwagiza kwagiriza bibaho none nabigenze ukuri ninda bigenda bo ni question ya patience ukamara umwanya muto ukarindira après bigatungana bikagusubira kandi kuba neza ega ntibizokwa abameze uko yacitotse urumva ka bro rero kumuririmbye avuga atagiye hariya bikabuko niko najewe tufate ico gihe bariko barambwiye ati ngende mwidiri mu Rwanda nanje ugenda bikabuko
Urumva bro none gasha none nkuba bakwagirije urumogi par exemple bakwagirije urumogi for example Soke ndagushyira bakarugushira mu ibegi cyagiriye avuga ati tumufatanye mo. Allo? Yeah. Ni wacha amagara amakamera banakutia pale. Allo, mugabo twebwe ikintu nkundira nuko nibwirizwa shingiro ryacu. Nibwirizwa shingiro ryacu. Ngari ko atamurundi aburanira hanze y'igihugu. Namba babafashe babaturungikire ko constitution yakivuga babyo ko ico cyaha bawagirizayo bakorera amatohoza barabatya nyamba barabitoje neza bose baziriki nini ibindi ne usaba bagiriza muna barinje bagiriza na fizo nuzi ko yigeze kujayo kera bamwagiriza ngo bari akana kaminere nibibaho urumva iyo hari ibintu bashobora kubura none baze kweri kinone kweri kabari mu Rwanda bo batatse tabatumira apana shaka kubatumira nashobora kuza leta yabo ntiyo bemera uvyibuke mon frère muri 2018 Medi yarafise igiteramo yego kuri Noël le 25 décembre yarafise igiteramo kuri Jardin Public kimwe na DJ Paulin ayayo na DJ Paulin bari batumiyemo nande sinibuka bari batumiye barafise kumuzeye nikigiye cyavunja mwaje amakolabo bakora amakolabo icyo gitaramo cyarabaye oya alors muri 2000 umwaka nyene Bruce Melody yarafise igiteramo mugabo ndakubwiye yuko bose bambujije kuza mu Burundi na leta y'Igwa leta yabo betebwe ngaha twafise ukuntu dufise liberté twafise umwidegemvye leta cyo igihugu cyacu kiraduha liberté urumva kiraduha umwidegemvye kwiye rero hari abantu uyu mwidegemvye wo kuri ibyo dushatse byose hari abantu cyo tuwitiranya twatwijajara babyo kuba leta itatubwira ati ntagire umuririmbyi aje mu Rwanda ni kubera twenyene leta duhereza umwanya wo kumenya ikibi n'icyiza namba bumvise n'umunsi buri gihe indongo z'igihugu zikubwira ati bajya abantu batubaniye nabi bajya abantu bimezuka barabyo ejo ni wajayo umva ari ndozo gutabara kandi bakubwiye bien avant mwaho bwira ati ni wibwirize wenyene sitege twenda n'ubu je nujya kujya mu Rwanda ntugende mugabe ibyo nzagura navyo mu Rwanda birabajewe kubera bari kupawonyo pangare mapema niko yari ko abarimvye mu Rwanda n'ubupima tumira wari wese cyebwe ngana kimwe tubagira babyo kirese abandi bagenda gutera akajagari kuri aeroport nabo hajya nyene urumva ntabije nta murundi numwe gendagira akajagari kuri aeroport ahubwo nyene rero kuri ico yatso igihazi no mu Burundi bakamufunga abanyarwanda barasakuje cyane bakarekuwe ariko twebajya abantu biwacu bafungiye mu Rwanda twebwe mu Burundi twebwe tuna problem urabyo yagegena nyakse bihara nta n'imipaka bari bwuga oya mipaka ari shuguruye mugabo nta munyarwanda numwe ubuye bo kubera ega bo narakoze ama emission menshi nsigura bajya bo bagera kuri programme y'igihugu cyabo bose nararekanye mu bihe urana nko mu bihe by'amatora iwabo baririmbyi bose baragiye bakorana na FPR bose nta muri imwe atarimbye FPR bose barimbye FPR kubera iki bose bagira kuri programme FPR what ndabonga inumbero asinde David bari igihugu twe turayizi batwambye ivi na namaduke tugira ku ntumbero yabo ubonye umuyobozi wa Sende David dataja mu Rwanda we turiya nawe hapa kuko ejo nagira ikibazo wonyene wazo gutabara wazo kuvugira urabivaga bro uwonyene urumvaga bro ariko natwe dufise ambassade iri mu Rwanda kandi ikirakora ambassade nyene nakora nye none ko ikito bavugira abo barundi bari irikira ibirimwe ahantu hose umurundi agiriye ikibazo ari ambassade oya gusa ndakubwira buri gihe rero nto kwama uzabenya ufata ngo ubone intozi ziri hajya ushira intoke zikugiye ngo abango ndafise ngo papa ngo araza kumva kandi uzabwira ati no pale haya nuje ukabona nyine imbabura y'amayiri ngaho yashushe rimwe amavuta urakashiremo urutoke ngo baza kumvugira
kame mwe buri ubwa mbere ashobora kugera ko bakagukura bagata yihenze meyo bikora n'ibigirankanaga mon frère marija ari imje abantu nzega kubabwiza ukuri biyo konse yagiyemwe ni yandi ngari rya cyumba ca rap yabajya barapere bo mu Rwanda hari show bari bakoze mon frère jewe Jenda kubwiza ukuri jewe ari mu manager akomeye wanashaka yegeze ku telefone arambwiye ati ko ankeneye mukandi iyo dira keneye ko dukorana negeze gushikigari Abyo gusa ico gihe nuko bari muri bya bihe madame yari mu yagiye kwibaruka yari amatariki yambwira mugabo je Kigali nari kugenda mugabo ingene nari kujayo ni nko nakiri kuna wene yojayo genda wabaje turafise relations extérieures turafise ubushikiranganje nga genda ambassadeur uburundi abizi kuje abaza kugutora kuko bagenda ama icône nationale mon frère bajya bakiriku na ma brand giwe na ambassadeur yes abyo vanga genda ubwire ministre shingiro waje mbye ati bamze genda afise akazi mu Rwanda mugandi ko ndarabe no situation ukuntu ndabona neza yuko hoba ikibazo mugabo jewe bya politique sindimo wani ni ngade ndi mu artiste ugenge yashaka kukubwira ati niko nahandi bikogwa bajya si underground bari hasi bajya bari imbere ku rundi rwego baguragenda ko ujagize ikibazo igihugu birashika ku gihugu umva ni ya shock irafata nyine kumva ati yego bakubiseho urabyo icyo ukora uragenda ukabwira ambassadeur Shingiro bati nyakubaho jewe na ronse di Kigali mugandi ko ndaraba ikicuba gari cha politique ntabwo kimeze neza ndabigenze gute arakureza ingene ugenda byama byabaye bro Nebe twata rundi baja mu Rwanda barakeye none nta namazi gara mu Rwanda cyari ntuze ni yagiye mu Rwanda Sylvestre ntibanungaye mugabo yagiyeyo none baza ko kubera yabanze guca Nairobi urabyo kubera iki waje barabizi neza ati igihugu kimeze uku urabyo yagiye mugabo yagiye muri voie ya diplomatie n'umuririmbyi ubaza ko ari kubera iki iyo umunyamerika aje ngaha ikintu cya mbere ahera ari kugenda kumenyesha ambassade ahari nahazotemberera kila kitu kugira umutekano w'ubucungerewe baramubaza ati ego ugiye mu Burundi sawa baramubwira ati uzotembe itinerere yose hazotemberera hari umuntu ashobora kuza aho bwati sindekuriwe kurenga ikiraro sadiri ibizoyenye mu ikiraro jewe ntuzombatse bavuga bro uko rero uko niko buri murundi wese jewe n'ubuntu ko mu boss atasubiye kundondera kandi jewe namaze kumenya ati akinitafuta mu kwenda Kigali ebana ko bari bambwiye ati wowe atubwira ibisabwa byose mana je ndazi yuko n'uteka ari kuva muri ambassade kuri kwimana ndakubera restaurant yawe ari ku oya uragenda hariya ukagenda ukagaruka tupfira acha ibe bituma none simbiza akanya rero umugenda babangamiye mabona uko imiziki yabo rayirukanye yose muganga amaze ari urupeti mbona muri ko muragomba kwimenyereza nta winjira Rwande nta munyarwanda azinjira aha nta ndirimbo y'u Rwanda izinjira genda kwaririmba abarundi kazi bo kugira ngo bikora ijya strategy yakoze hadi urabipa yego twavyumvise n'urya n'umurundi kazi babonye minyone mugabo kuingira hapa tena mugabo iwabo abapeti bake kugira umunoho ni haragera yuko Kigali tuyifata hazogera ryari sasa abasubiri barindire diplomasi baheze bya diplomasi bizohera muziki wacu wose uri he Rwanda uri Kigali tugenda gukinira muri Stade Amahoro tukagenda tukahatambira bagaca bahindura peruze ubwo nyene tuva capitale yacu y'umuziki kugira Gitega ari capitale politique capitale économique Kigali cyatuyigira capitale culturelle y'u Burundi kandi sikera mugabo bareka umunoho barabona yuko batangiye bado Buga Fernando bagenda na General turareke ko barakorera ama video barahagaritse General ashashaka barahagaritse
bahurira dufate nko muri Kenya muri Tanzania cyangwa bakaza mu Burundi ni bon bahora banazerega baza ni bon baza ni bon ikintu je baje twebwe twatwinjije ivyunguka twihangoranye yes twinjije ivyunguka kubera baje bakafata indege yego n'indege yabo baraza barakuye hapa aleze bari amahotel nga kanzazi kuvuye hanze hotel iri amadevize navyo bafungura bagira ibikini fresh ikibi nibiya byo kwisemba ukavanga aha ukagenda urukora bisemba biga nivyo nawe kandi rero bari mwana kurondera bakuremwe inotu zizana Simbi uraje ikintu nkeneye yuko twofasha tubaho ubuvugizi bajya abantu bafunze yego kubera iki ama social media mutari ko murabisakuza kumbere nabo bave mu gihe banyaksigiye bari bafunzwe bo ndakubwiye ati kasizimi Uravyumva bajya abanyakso baje ngaha imipaka itarugagwa imipaka terrestre turavuga yuko Burundi n'u Rwanda hari imipaka sivyo aba nabo kugira umuntu amenye ingene asakuza nuko manza kumenya d'abord baziriki bagiye yo gute bafashwe gute zaraje twabimenya twebwe turakunda urana abarundi turatandukanye n'abanyarwanda mu frere twe tugenda buke ntitugira hejuru biduhuruduka abyo none bagiye ko bakiri ku bigeze gukwamira iburaya yego bazegeye ababigiyemo hari umutegetsi yambwiye ati twabigiyemo biragenda neza nuko rero mu Burundi diplomasi koko hariho ibivugwa ibisakutse nibijya munsi rero kandi rero nejo bundi ikintu kiri mu butungane numa reko ubutungane bukora ari ugufasha abigufashiriza mu nzira y'ubutungane aka kanya wamaze kutohoza uramenya neza yuko mu butungane mu Burundi babimenye iyo dosiye ko barabizi nta murundi yogirira ikibazo hanze y'igihugu gitabizi barabirazwi abarundi bafatiwe mu Rwanda birazwi bari kuri station ya Kanombe birazwi uramyo gusa nuko bashobora kubagiriza ibyo babagiritse ku nyungu zabo abyo mugabo uko bigenda kose bakiyongera kurikirana ndazi neza ko inzego z'igihugu zitajyanye bari ko baragikurikirana kandi bazoshika kuhangira mugabo rero dusaguza ngo rikingo nejo bundi ukazokumva mugenza warafunze nuzotera induru ngo bamurekure genda bukebuke kuko ari gihe ushobora gusanga wowe izo nduru uri kuratera ahubwo ucimushindiriye ado plus bacabana umenga hari ikindi kintu bakavaringa ubutungane mpamvu ubutungane babwigenga wowe reka ubutungane bukore bagira amatohoza Reka Busheshi bamwita Busheshi urabyo reka ubutungane bukora amatohoza yabo ahere nano kazi aba tumaze kumenya abarundi bafungiwe kuri station ya Ribe Kanombe sivyo igikurikira rero n'ubutungane ni diplomasi urabyo baragenda bakabaza kukia igihugu cy'abandi reka ikibazo iwanyu no maje ivurugo zazikorera aha barabona zivugikorera mwibarabara kubera ndi mu Burundi muhira urabyo nta rundi ngwara nanuza kumbaza n'ikintu na kimwe kubera ndi muhira we kandi wanavukiye no muri siteye man jewe ndi muhira nta muntu numwe ambaze ikintu na kimwe ibintu genda kubikorera mu Rwanda reka ivyo baho Simbi jerekana dushimire cyane nibaze ko ikindi gihe tuzokora ikiganiro bavuye ego tubandanye tugere je ikintu gusa ndiko ndakora pour mama ndiko ndagerageza kubajya hirya no hino ndiko ndabazi kubera je wa mbere yambwiye vy'urumogi mabagiriza urumogi nabyo ivyo vyamari nakubwiye ivyo vyamari ivyitwazo ko nafizo baramwagirije umwana mugabo byaraciye muri diplomasi baragira iki baramurekura yes n'ubu rero ahubwo gusa bino bintu bicigwa aba baririmbyi bacu y'abarundi n'abarundi kazi naga yari delegation y'abaririmbyi bari bagiye babankira kwinjira bageze ku mupaka bitwa urumva babaye kwinjira bageze ku mupaka bagiye mu Rwanda yego barenganye Tanzania yego niyo mpamvu nkajeyo ntabyo genda gute diplomasi bitameze neza
imigenderanire y'ibihugu itameze neza. Je narakunda je nafite amafaranga menshi mu Rwanda. Menshi cyane. Mugabo ntojayo gora yiki. ariko bo baraza kandi bikagenda neza. Bo nta ngorane. Baranakunda mu Burundi sana. Bo baraza vraiment. Baraza kabisa baraza. Ya. Ego baraza aleze. Reka nizere ko leta igomba ibijemwo bizogenda neza. Ego leta ibirimwo kandi igomba ibijemwo ibirimwo. Leta ibirimwo kuko dufate nk'umurundi umufashe afise icyangombwa. Iyo passport barakwagenga ibintu. Reka ndakwereka ibyanditse kuri passport. Ati umwene gihugu mureka arengane ariho hose. Mu bisanzwe bana passport hariho ikintu batigera basoma. Urabona ngaho ku rupapuro rwa mbere soma ibyanditswe yakwifata kuri passport wakirofawe ngo itabure radio yo passport bavuga ko bayikunjuka kwizina ryanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Izina ryande ryanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ego turabasavye turagize iki turabasavye kwizina ryanye n'icyubahiro turagize iki turabasavye ko ufise ico gitabo ufise iki ico gitabo ego ko yokoroherezwa mu ngendo ziwe yongere afashwe yongere agira iki afashwe ibikenewe bavuye yongere afungwe bisigura iki namba ari itegeko aba yarenze muri kijya gihugu afise iki gitabo ico bakora bamushikiriza ico gihugu kirazira ko bihanira uwo muntu atari yakoze ikosa no mu kugutora bagushikiriza igihugu mu gihe ufise passport. Ikibi nuko ata passport wowe ufise winjiye mu bintu mwabi. Mu gihe rero ufise iki menya yuko harimwo message y'umukuru w'igihugu biri ngaha toujours. Niyo mpamvu rero abafashe abo bantu bafite izindi gahunda zabo. Rero ndavuga ati ibintu birimwo umuntu afise igitabo kirimwo message y'umukuru w'igihugu ugenda navyo nanerewe urabitawe imessage est très important cyane. Niyo mpamvu kino gitabo atamubare wese bapfa kugira mwabo je ndagifise la carte jaune ndayifise simbira kana bisigaye Imana bahezagira bazotaha tu igihugu kibirimwo aho tubivuze n'utarabizi aca bimenya hama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Reka turindire ri battery rikore hama tuje mu yandi abafundi babirimwo ego hama ibintu biragenda neza. Big up sana.